urazi mubabaro wanteye unyemerera yuko umwana azomufasha ushika kure ariko hageze ukaca umuntana icyo nakubwira cyo ibyara ntirigoye nkirera wari gupfa ureka kumfasha nk'ifisi inda ukamfasha narabyara mbega aho nukwemezwa n'iki kutaje kunshinyagurira kubona undi ngaha Betty hari ikintu kimutazi umuntu ukunda nuwo kwemera kumuhebuko nyene uriko uranyumva ukora igishoboka cyose kugira abakusaba ko yo kugirira ikigongwe nukuvuga yuko gikosa ndagemera ngirira ikigongwe Betty je naragukunze bijya byose vyabaye tuvyibagire ibintu mbwiye ndakumva ariko sinashuka ndabyizera twibuke yuko kwise abantu bose turacumura ariko ni vyiza turabikora abantu bose uzosanga kwisi yo bashwanye nta muntu numwe azigera avuga ivyiza umuntu yamukoreye avuga ibibi gusa Betty je ndagukunda ni wiyumvire nzogaruka ikindi gihe bye Good. It's okay. Makuru yawe none. Betty. Ntunkoreko. Ubwiye bazindukanye hama mugenda. Ako Betty ariko tuko turapfiki kwe. Twe twafura bizi. Nimba wahisemo kumpisha urabana n'iryo banga ryawe hamaje windeke. Ndakwinginze subira muhira Betty. Sinshobora. Ariko uranezerewe kweri uranezerewe no kuba ngaha. Ego twarahakuriye nta uhanze. Ariko bukwiriye ibirenze bino. No muhira rero ubo. Mbega honda kubaza. Kubera iki nkiva mu bitaro utambwiye ko biha yapfuye. Kubera iki? Ariko Betty ubona nari kukubwira gute ko biha yapfuye ukigwaye. Ubona wewe bitari kukumerera nabi. Nagumye ngwaye none. Sinekore kutabimbwiye. Nabinda gushikino. Akaba ari babimbwira. Mbega ho ko waje kumusaba ngakurisha itonga kana. Ata nimisi yaciye. Acarap. Kandi zigere mu byo ndabisigaranye. Imisi mike yamaze ngaha. Maze kumenya ibintu byinshi byerekeye wewe. Niyo mpamvu umuntu agufata nk'umuntu, sinagufata nk'umuntu cyangwa twakuranye kuko sindakuzi. Betty harageze aho uvuga yuko utanzi kwe. Ndakwinginze subira muhira. Ndacagukunda. Kujya namye ndagukunda kuva kera. Inzira yakuze ndibaza wayibonye mvira mu rugo. Ariko Betty wibuke ko igitonyanga kimwe cyose narize kubera wewe. Cyari gifise ububabare cyabitumye. Uno munsi twicaranye ngaha. Twatanguriye ngaha. Hari gihe inkuru yacu yorangirira ngaha nyene.
niwamenya ukuri ntakiriho wowe nyene n'uzomenya ukuntu nshimira gira ibihe vyiza Jaho ngeze kwera ibyaguma mbona ni byinshi menga ngendana umwaka nimba navukanye imikoshi nibyo ntazi bijanye n'iki bonaho kandi bona wa mugabo rero nakubwiye naronse mu muji yitwa Saro muramwibuka yari yaje kundondera akurondera mu biki kaje nkadusubirana wa mukobwa gusa ko je nosubirana na Junior nufuma subirana na Saro kuko Junior ntitwubahana aguma mbona nkuko tuvukana Jesse ndabikubera kino n'umutubahana Bombira gute umuntu anyubaha ntambwiye n'ikintu nakimye ku mitungo yose afise aho yagikuye yari naho nabonye ahaza aho nibereye hajya muhira ngaje kunsaba zarigorwa naramuravye ndabona n'ico mvuga shana ubuzima barimo kwera ndumva n'umuriro kweri nonaha nyene nta nagatima basumva ko hawo tumusura basi kwa Junior abona nta nagatima na gato ndamufise nico nagutwenza ubwo ndanamufitiye ariko gusubirayo topima Betty uragira ubujuju bungana nk'uko ufise inda yiwe nta nuko ushaka gusubirayo ushaka gusohoka kwishaka mu cyaro Betty aha mu cyaro wewe uzoshobora kurima uzoshobora kubagara uzoshobora guheka umwana umumesere ugira nevyo se atamu yayifise Betty mu gisagara amahera ariyo kandi ndazi ko yafise azoguha umukozi akurerera umwana vyose aguhe mugabo uranse gusubirayo Betty je ndagenda azuzombarira ndaherahe ngo mvuga agahinda mfise ku mutima mvugana akababaro n'intuntu nuzuranye ku mutima abo nitwa ko ndiko ndagwanira ndiko ndavunikira nibo bantaye ariko nabo nta kosa bafise kuko ivyo mfise nabironse mu nzira atari nziza Betty uyu mwanya harageze ngo umenye yo nakuye amatungo ariko ikimbabaje nuko naho uri bumenye ntaza kumenya yuko wambabariye kuko mbona ko atambabazi nkwiye
Betty, uyu mwanya harageze ngo umenye iyo nakuye amatungo. Ariko ikimbabaje nuko naho uri bumenye ntaza kumenya yuko mbabariye, kuko mbona ko atambabazi nkiye. Oya, uri buri gihe wari uryamye kuri kirya gitanda naracumukuye maze inshuti n'abagenzi ngo bamfashe ko no kuvuza, ariko bose baranyanyiye. Kugufasha byari byo, ariko iyo nibutse ko ari wantwaye umugore, ariko namwe mwarambonye koko untwara umugore ucuza ngo ndaguhembe. Sukumpemba nukugira iki? tuko turavuga ku bijyanye n'ubuzima bwa mbere. Abaguka ngapfa ngo genda papa genda ngo genda genda uraje gutera umwaka uyo burya kuvana waravana bakamenyana namwe eba ni ingorane ngaha ni ingorane mu nduru ziwanyu. Iyumvire basi ntukore neza. N'urufunguzo shira ngaha Ntukore neza. Genda ba urufunguzo rwanje kwera ko n'ingorane niko nagira zo simbira. Betty, abo twakuze twita ababyeyi ntibigeze banyumvira bemere yuko mugurisha amatungo ngo nshobore kukuvuza uve mu bitaro. Ndiko ndakubwira ugira tuhagurishe tumuvuze. Kugurisha ntibishoboka. Ujya mukobwa ni wafite uburenganzira bwo kugurisha arya hantu. Bihanda kwinginze mfasha. Ndagufashe kugira. Mfasha umuruhusha hajya hantu tuhagurishe n'ukuri kw'Imana. Ntibishoboka ahubwo wowe wa muhungu. Urafise ingorane. Turiko turavuga ku buzima bwa Betty. Ntibikunda ahubwo mbere watera mukoce ngenda kubisa. Uko wewe uratera n'umukosha. Haguruka mvira ku ntebe. Nibare n'intebe zawe. Betty, sinicaye kubera ko naragukunda. Nabandanije niyumvira icyo nokora gushika yaho shaka kwiyahura biranga. Betty, naciye mu buzima bubi, narishe, ndiba, Betty, ibyo byose nibyo byatuma mbona yuko ntubikubwira, kuko niyumvira ko ndamutse ndakubwiye ko nishe canke nkiba kugira ngo ndakuvuze byari guca bituma unyanka. Betty, ibyo byose urabimenye, nabayeho nabi, ncika igikoko, mba umwicanyi, mba umusuma kubera wewe. Ariko Betty, wibuke ko igitonyanga kimwe cyose narize kubera wewe cyari gifise ububabare cyabitumye. Uno munsi twicaranye ngaha, twatanguriye ngaha, hari igihe inkuru yacu yorangirira ngaha nyene. Niwamenye ukuri ntakiriho, wowe nyene n'uzomenya ukuntu nshimira. None ibyo byose wewe kubizi,
jewe uzonyitura iki? Junior, Junior, Junior. Junior. Junior ngwa.